Uwiragiye Foundation twafashe intumbero nziza yuko dutera iteka aba bana bagendana ubumuga bwo kutabona, tukabafasha uwo ari wese aho ashobora gushika kugira ngo ashobore kwiga atere imbere mu by'amashuri. Kandi Uwiragiye Foundation yafashe ingingo yuko izomukurikirana, izomufasha kugira ngo ashobore kubandanya muri kaminuza iyo ari yo yose ashaka kwigamo. Kuva mu mwaka w'2018 ukwezi kwa kane igenekerezo rya kane, Uwiragiye Foundation niho yatangura kwerekana ibikorwa ku mugaragaro vyo kwitaho abana bagendana ubumuga bwo kutabona, bivuye ku mukenyezi Uwiragiye Sylvia yagize impuhwe n'ikigongwe kuwo muce, acashima kubitaho mu gusangira nabo kuvya afise. Umuryango wiwe ugiwe imbere n'umushinga ntahe wiwe Uwiragiye François kumwe n'abana babo bose baca babigira nk'umutwaro mu kumushigikira. Ntivyatevye, nyuma y'abana 13 Uwiragiye Foundation yatanguranye uko umwaka wahera, bagenda barongerekana. Mu mwaka w'2019 Uwiragiye Foundation yaciye itanguza umugambi wo kwigisha abo bana, gutyo ishure Penn Blind School rica riratangura ngo rishobore kubaronsa ubumenyi bwiza. Mu banyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona bakiriwe na Uwiragiye Foundation mu mwaka w'2019 harimwo uwitwa Jerome Ndihokubwayo, ari nawe tugiye gushimikirako muri kino kiyago cacu. Jerome Ndihokubwayo yaje ashikira mu mwaka w'8, araheza arabandanya. Mu mwaka w'2021 acarungikwa kwiga Igitega kw'ishure Mugabekazi w'ubwitonzi, Lycée Notre Dame de la Sagesse, ryahoze ryitwa Senede. Akaba ari ishuri imbere leta y'u Burundi yatoye nk'ishuri ry'akarorero mu mugambi wayo w'indero idakumira. Kuva Jerome ashika aho Igitega kw'iryo shure, naho yagendana ubwo bumuga bwo kutabona, ntiyigeze arenga mu bana 6 ba mbere mw'ishure, kandi ni nagake yaronka amanota ari musi ya 60%. Muri kino kiyago cacu cuno musi, mwege muriko muradukurikirana kwa runo rubuga rwa Uwiragiye Foundation, twashimye kubasangiza uruhara rwa Uwiragiye Foundation ifise hano mu gihugu taho ineza n'indero y'abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Aho ni mu gihe dufise umunezero udasanzwe kuko Jerome Ndihokubwayo agendana ubumuga bwo kutabona, bivuye ku bufasha bwa Uwiragiye Foundation yaraye aronkejwe urupapuro rumuha uburenganzira bwo gutandukira kwiga amashure ya kaminuza. Mu gisata c'indimi, uwa mbere Ndihokubwayo Yoronimu yamenye n'amanota 63 n'ibice 18, kandi n'ikibazo ca leta yaragitoye. Hari kwigenekerezo rya 23 Munyonyo uno mwaka turimwo Igitega kw'ishure Mugabekazi w'ubwitonzi. Kuri uwo munsi abantu benshi baramutangariye kuko mu gisata c'indimi yigamwo mu bana 19 bigana niwe wenyene yagendana ubumuga bwo kutabona, niwe kandi yabaye uwa mbere n'amanota 63 n'ibice birenga kwijana. Acagirako kandi aronka n'amanota 56 n'ibice birenga kwijana muri ca kibazo ca leta examen d'etat kimuha uburenganzira bwo gutangura amashuri ya kaminuza. Akenguruka ari ku mugwa mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Igitega, yaduze kumushigikira Victor Barantota, umuhuza bikorwa wa Uwiragiye Foundation, yaratuyagiye nyezina ihangiro rya Uwiragiye Foundation. Nayo Jerome wewe ngo aho yifuza gushika hose mu kwiga izo bimufashamwo na mpaka. Ni ivyishimo ngo bidasanzwe kubona umwana nk'uwo agendana ubumuga bwo kutabona ashobora kuba uwa mbere agasumvya abo bigana atabumuga bagendana. Naho umuhuza bikorwa Victor Barantota yaranezerewe ayo manota. Abahurikiye muri Uwiragiye Foundation twaramutse rero tuza tuje kwifatanya n'uyu Jerome Ndihokubwayo mu birori byo kuronka urupapuro rwo kurangiza amashuri yisumbuye yarose uyu munsi kw'ishuri
rya senede. Icyatumye rero tuza kwifatanya nawe nuko ari umwana ikigo gisanzwe kireze, ni umwana atubereye uwa mbere mu bo tureze turamuye arose diplome. Rero twari kureka kuza kwifatanya nawe kuko ni umwana mu bandi bana, kandi ikigo Uwiragiye Foundation kiramunezerererwa. Kumbura imbere yuko mvuga ku bijyanye n'umwimbu yarose, mvuge yuko Jerome yaje kwiga kuri senede kuko yaraje gukurikirana igisata ashaka, igisata c'indimi muri bimwe bita mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, bimwe bita post fondamental. Twebwe rero muri Penn Blind School icyo gisata nta kihari, nubwo dufise igisata cya post fondamental. Rero nicyo gituma yaciye aza kwiga mu gisata c'indimi yumva ashaka gukurikirana, kandi ibyo muri Uwiragiye Foundation turabikora cyane kuko abana tuba tureze tubemerera ko biga igisata cyose bashaka kandi tukabakurikirana aho bari hose. Rero umwimbu yarose turawishimira cyane. Igisata c'indimi yabaye wa mbere mu banyeshuri 19 barose amasertifika arangiza amashuri yisumbuye, mwabonye ko we yabaye wa mbere. Rero ibyo ntaworeka kubyishimira, ntaworeka kubinezerererwa, kandi turabishimira Imana. Jerome ngo yorema kuko Uwiragiye Foundation ngo izoguma imushigikira kugira ngo agere aho yipfuza. Nta bwoba na bukenya Jerome yakwiye kugira ku bijyanye na kazoza kiwe, ku bijyanye n'amashuri. Azohagarikira aho yumvira wenyine ananiriwe, cyangwa aho yumvira wenyine agomba gushika, kuko muri Uwiragiye Foundation twafashe intumbero nziza yuko dutera iteka aba bana bagendana ubumuga bwo kutabona, tukabafasha uwo ari wese aho ashobora gushika kugira ngo ashobore kwiga atere imbere mu by'amashuri. Rero musanze mubizi ko hari n'abatari bake bamaze kurangiza amashuri ya kaminuza bafashijwe n'ikigo Uwiragiye Foundation. Nawe nyene rero ntazosigara inyuma, azoba ari mu bandi niyagomba kwiga kaminuza azoyiga, kandi Uwiragiye Foundation yafashe ingingo yuko izomukurikirana, izomufasha kugira ngo ashobore kubandanya muri kaminuza iyo ariyo yose ashaka kwigamo. Victory Barantota atera kamo abavyeyi bafise abana bagendana ubumuga butandukanye ngo kudatakaza ivyizigiro ngo nuko bagendana ubwo bumuga. Arakengurukira leta y'u Burundi kandi ku mugambi yashizeho w'indero idakumira, akanabandanya ayisaba mwishirwa mu ngiro yuko uwo mugambi w'indero idakumira woshika no mu mashuri ya kaminuza nka yose. Ku bavyeyi akamano batera nuko bokumva yuko abana bagendana ubumuga ubwo aribwo bwose, bwaba bwo kutabona cyangwa kutumva n'ubundi bumuga butandukanye, nobabwira yuko ku by'ukuri batotakaza ivyizigiro, kuko abo bana nabo barafise kazoza, barafise impano, barafise ubwenge nk'ubw'abandi. Baba kenshi na kenshi babura gusa ibikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kwiga nk'abandi. Rero iyo barose uburyo bw'uko ibikoresho biboneka, mwabonye ko biga bigakunda. Rero abavyeyi no batera kamo babwira yuko botera intambwe bakamenya yuko hari ubuhinga, hari uburyo bwabonetse bwo kwigisha abana, kandi leta irabigisha muri politike yise indero idakumira, bakaronka amashuri bakagena bakiga. Mwabonye kuri senede ko bahari, no mu yandi mashuri barahari, aho abo bana biga bagashika ku rugezo rwa nyuma aho barangiza amashuri. Rero abavyeyi bomenya yuko umwana nk'uyo badakwiye kumwigiza inyuma canke kumunyegeza, ahubwo bakwiye kumushyira ahabona kugira ngo ashobore nawe kwiga nk'abandi. Ico no kubijanye na leta naho bwa mbere no ikengurukira ku mugambi canke kuri politike y'indero idakumira yashize imbere, ngasaba yuko yoyishimikira ko gose kayiteza imbere gose, kuko by'ukuri bacaboneka yuko hariho byinshi byo gukora. Hariho ibijanye n'ibikoresho bitaraboneka,
hariho ibijanye n'uko amashuri atararonka abigisha babishoboye kushobora gufasha abanyeshuri bagendana ubumuga. Rero leta yoshiramo inguvu gatera iyindi ntambwe. Ikindi nosaba ni uko abanyeshuri nk'aba mu makaminuza bigora cyane kubakira, amakaminuza menshi atabakira. Ubu tumaze kumenya yuko hari kaminuza imwe gusa, kaminuza yitwa Université Swad Afrique, yo yasinye amasezerano na Uwiragiye Foundation, hama ikemera kwakira abana bafise ubumuga bwo kutabona. Sinzi ko hari indi kaminuza yo bimaze ibikora. Mugabe ico notera kam kujanye no kwiga muri kaminuza, twagomba gusaba yuko leta yotera iyindi ntambwe kugira ngo n'indero idakumira ireke kuguma gusa amashuri yisumbuye, ahubwo ishike no muri kaminuza. Habe igisata ku rwego rwo kwigisha kaminuza canke mwe bita sema superieur, habe igisata canke ubuyobozi bujejwe indero idakumira naho kurya biri mu mashuri mato ya école fondamentale na post fondamentale, bagire naho no muri kaminuza igisata nk'ico kugira ngo amakaminuza ashigikigwe mu buryo bw'uko yigisha abana bagendana ubumuga ubwo aribwo bwose, maze bashobore kwiga amakaminuza bashobore ko yarangiza. Naho ntabona ndafise kazoza imbere yanje, nico civugo ca Uwiragiye Foundation. Victor Barantota afatiye kw'ico civugo asozera atanga uturorero cabo ico civugo kimaze kugaragariramwo basanzwe bahurikiye muri Uwiragiye Foundation. Icivugo dushimikira ko nico nukuvuga simbona, ariko ndafise kazoza, ndafise imbono, ndafise vision yiyo ndiko ndaja birakunda. Ukuvuga ngo naho umwana canke umuntu abafise ubumuga bwo kutabona arashobora kuba kwibeshaho. Rero uburorero dufise ni bwinshi, murabuzi abakozi batari bake muri Fondation Uwiragiye barakora bagahembwa kandi bafise ubumuga bwo kutabona. Turafise abatari bake twaramuye twigishije muri kaminuza y'Umwizero wa Afrika, hanyuma bamwe bayizi ibisata bitandukanye. Ubu harimo n'ubwo maze kugera muri ibisata kigira kabiri c'amashuri ya kaminuza bimwe bita maîtrise canke master. Hariho abaherutse guheza ubu bakora mu buzi bijanye no kumenyesha amakuru n'ibindi. Murumva yuko ku by'ukuri ari ibintu byiza cyane. Ni ukuvuga ngo turishimira canke turanezererwa ivyo tumaze gushikako, kandi twizera ko bizobana biba byiza. Hariho ibitera umwete iyo dukora ibikorwa hanyuma tukabona umunyeshuri umwe, babiri, batatu barateye intambwe base muri kaminuza, hanyuma barangije kaminuza bagiye gukora akazi, hanyuma bagahembwa amafaranga, bagatunga imiryango, bagashobora kwibeshaho mu buzima bwabo bwa misi yose. Ivyo biduha intege, biha intege Uwiragiye Foundation, biha intege umuryango kugira ngo tubandanye turushiriza gukora igikorwa Imana yaduhamagariye. Dushimire cyane ikigo Uwiragiye Foundation ku migambi myiza iriko irangurira umuce w'abagendana ubumuga bwo kutabona, na cyane ugwaruka. Ntawo yishimira ngo areke gukeza umukenyezi Uwiragiye Sylvia yiyumviriye kuwo muce. Uyu munsi yatabawe Jerome Ndiho kubwayo ntiyari kuba yaraye ashitse kwayo mateka, kandi ntiyari kuba asa nkuko tumubona. Imana mushobora vyose nibandanye ihezagira ibikorwa vy'ibiganza vyiwe, imuhe inkomezi zo kuzobandanya afasha benshi bashoboka n'agahindukira.